Bavukanye turongeye kubaramutsa tubipfuriza kugira ikarema nziza, tubipfuriza no gusoma kunyotegwa Bibiliya. Turabandanya urugendo twatanguye ko gusomera hamwe abahanuzi. Muri ino ndwi turarabira hamwe ibiri mu gitabo c'uwundi muhanuzi. Umuhanuzi wo muri ino ndwi ni umuhanuzi benshi ngira ngo mutamenyereye canke n'igitabo ciwe mutaragisoma cose canke mutakizi. Ni umuhanuzi bita Habakuki. Habakuki ni umwe mu bahanuzi bo mu gitabo muri Bibiliya. Tukaba tugomba tubabwire muri make ibijanye n'ubuzima bwiwe hamwe n'igitabo yatwandikiye n'ubutumwa dukura muri ico gitabo. Uno muhanuzi yabaye mu Buyudeha mu gihe abantu bo muri Kaldeya, abakalideyani bariko baratera baba igihugu gikomeye. Abakalideyani bano kandi twita abari Babiloniya. Ico gituma rero bica biboneka ko ico gitabo canditswe hashira mu mwaka w'600, kuko mu mwaka w'613 niho Babiloni yigarurira kariya gace kose. Mbere hashira mu mwaka w'600 bakaba barateye Yeruzalemu bagomba kuyifatira. Kino gitabo c'umuhanuzi Habakuki ni kimwe mu bitabo vy'abahanuzi, amwe bita abahanuzi bato bato 12, kikaba kiri ku numero y'8 muri urwo rukurikirane rw'ibitabo by'abahanuzi bato bato, bishimikiye nuko ivyo banditse atari vyinshi bagaca bitwa abahanuzi bato bato. Ari ku numero y'8. Kikaba kigizwe n'ibigabane bitatu. Igabane ca mbere n'ica kabiri kijanye n'amayagwa, avuga ingene umuhanuzi aganira, mbere twovuga ashwana n'Imana, hamwe rero n'izaburi yo gusenga n'inahaza Imana mu kigabane ca gatatu. Muri ico gitabo rero umuhanuzi yibaza igituma kuri ino si habandanya haba akarenganyo, haba ikiganza, ukuntu Imana nayo ibiraba ntihagire ico yishura. Imana yobireka gute ngo bigume arivyo bija imbere, avyo biboneka, aho intungane arizo zihamwa bagahogwa ukuri. Tubibona mu kigabane ca mbere n'ica kabiri. Hanyuma muri iyo zaburi nayo mu kigabane ca gatatu niho umuhanuzi agerageza kwibutsa ivyiza vyose Imana yakoze, ngira ngo nk'inyishu yo kuvuga ati ego hariho ingorane kw'isi, hariho akarenganyo kw'isi, ariko Imana nayo ntiyibagira igihugu cayo, ntiyibagira kandi ko umwe wese ahanirwa ivyo yakoze. Rero turiko turasoma kino gitabo dutangura kwibaza ati none abo bantu barenganya abandi ni bande? Abo bantu batakwirikiza ubutungane ni bande? Yoba ari Isirayeli canke y'i Babiloni? Kuko murazi ko kino gitabo kitandika ab'i Babiloni, candikiwe abanyisirayeli. Ariko none kigomba kubabwira ati ni mwebwe nyene muriko murarenganya abandi, canke bashaka kuvuga Babiloni kubera ko bwari ubwami bwariko baragomba kwiganzira isi yose, kandi aho baca hose batikiza bica abantu, barenganya abantu. Umuntu abisomye neza asanga yuko iyi no Babiloni nyene yabaye nk'igikoresho c'Imana yo gusambura kino gihugu ca Isirayeli, ariko kandi nayo nyene mu nyuma ikazohava isamburwa kugira ngo berekane ukuntu yaba Babiloni yaba na Isirayeli umwe wese ahanirwa ivyo yakoze. Mu mugambi w'Imana ego Babiloni yari igikoresho c'Imana, ariko kandi iyo Babiloni kubera akarenganyo yari yishimikije gukandamiza abandi, nayo nyene yategereje gusambuka. Nico gituma kandi muri kino gisomwa, muri kino gisabisho co mu kigabane ca kabiri ariho dusanga rimwe mu majambo akomeye, aho turisa mu kigabane ca kabiri akarongo ka kane bavuga ngo intungane izobeshwaho no kugumya umutima, intungane izobeshwaho no kwemera kwayo, kugira ngo batwereke yuko mu kubona ikibi ciganza kw'isi, mu kuraba ukuntu ukwemera gutera gutituka, mu kuraba ukuntu abantu barenganya abandi, ikinyoma kikiganza,
hamwe uwukora ukuri yohava yihebura. Kino gitabo kitwibutsa yuko umwe wese afise ubutumwa bwiwe, kandi ko umwe wese azohamagarirwa ivyo yakoze kuvyishura imbere y'Imana, ariko cane cane ko ubutungane, ukwemera, kugumya umutima, kwizera Imana arivyo bitegerezwa kuranga abantu. Kino gitabo rero nk'uko twabivuze ntikimeze nk'ibindi, kuko ntitwovuga ko harimwo mu vy'ukuri ubuhanuzi bw'abahanuzi, ahabona ukuntu uno muhanuzi nyene Habakuki aharira n'Imana ayisaba insiguro y'uko yigenza, aravye ukuntu ireka abantu bagatikira, ireka intungane zigahamwa, ireka ikinyoma kikiganza. Kandi mbere ugasanga bamwe bariko baratikiza abandi, bamwe bakurikiza ikinyoma bakaba ari bo batera imbere. Turabibona mu kigabane ca mbere karongo ka 2 gushika ku 3, aho umuhanuzi avuga ngo Mukama, nzogutabaza gushika ryari utanyumvira? Ndasemerera mvuga nti hari ububisha, nawe ntiwerekane urukiza. Ni kuki ureka nkaguma mbona ivyaha, ukareka agacinyizo kakiganza, ubusuma n'ububisha vyama imbere yanje? Hari umuhazuko, imitongana nayo ikaja hejuru, n'ibindi n'ibindi. Ivyo bibazo rero no muhanuzi abaza Imana, mu bisanzwe nivyo natwe twibaza tubonye ukuntu abagerageza mu kwemera, abagerageza mu gukora ubutungane aribo kandi bongera bagahamwa, ariko si ivyo gusa. Muri bino bibazo umuhanuzi abaza, hari n'ibindi amubwira ati wewe Mukama urabibona, ariko ntagire ico ukora, kandi amaso yawe yategerezwa kubona kabi hama kagahana. Muri ico kigabane ca mbere nyene akarongo ka 12 gushika kwa 13 dusoma ngo none wewe nturi Umukama Imana yanje kuva na kera, ukaba umweranda wanje, wagishijeho kubera ingingo, washinze ibintu vyose ku rutare rwawe. Ariko wewe ufise amaso atunganye cane, kuburyo adashobora kuraba inabi, ntiwoshobora kwitegereza agacinyizo. None ni kuki uraba abahemu ukaguma winumiye iyo umubisha arokeje uwomurusha ubutungane? Umuntu mufata nk'ifi zo mu kiyaga, nk'ibinyogomba bitagira ikibigaba. Hano rero wogira ngo ibitegwa, ibikoko bisumbya agaciro umuntu, kuntu Imana yoreka kwishura ibisabisho vy'uno muhanuzi wiwe amutakambira, amwereka ko kw'isi hari akarengane. Ariko mu nyishu Imana iha uno muhanuzi nuko ino Babiloni ari igikoresho c'Imana, ariko ko nayo nyene izosambuka. Naho no muhanuzi yumva adatsinzwe, atemeye, akemerana, mu nyuma acamubwira ati ego ndavyemeye, ariko Mukama none umuntu akora ubutungane niwe yoca hamwa? Nico gituma rero mu kigabane ca 3 kino gitabo cyo kigerageza kuduha inyishu nk'uko yoba ariyo yo kwereka uruhara canke aho Imana ihagaze mu bijanye n'ibiba vyose kw'isi, k'Imana iganza vyose, baba babishira hejuru. Inyishu Imana yamuhaye tubisanga mu kigabane ca 2 akarongo ka 1 gushika kwa 5, aho avuga ngo Umukama yaranyishuye avuga ati andika ivyo wabonye mu kubonekerwa, uvyandike uvyimbika, kugira ngo uwubisoma abisome anyarutsa. Nkako raba ivyo waboneka bigiye kuranguka, ariko bizoranguka mu gihe cabyo, bizoranguka nk'uko jewe Mukama nabishatse. Ariko kandi umuntu akwirikiza ubutungane, uwo niwo ategerezwa kugumya umutima, kubera ko aba agumirije umutima mu Mana. Babane nabo bishimikiza igikenye, bishimikiza ubukuru bwabo, abo bakaba bazorimbuka kuri inoze. Kino gitabo rero c'umuhanuzi Habakuki kiradutangaza, ariko kandi kitwereka ko umuhanuzi adatinya kubaza ibibazo bikomeye by'ubuzima bw'abantu, aho ikibi ciganza kw'isi. Bamwe bitwa nabo ngo n'abagenzi b'Imana, bagahamwa, bagakena, bagatotezwa, kugira ngo tubone yuko nta bino bintu vyabaye mu kinjana c'indwi imbere yuko Yesu avuka, n'ubu kino gisabisho dushobora kugisengesha twisunze no muhanuzi, kubera ko natwere tudatahura imigabo n'imigambi y'Imana, kandi iyo idusaba kwinjira muco idushakira, kandi kenshi rimwe rimwe tutaba tubisobanukiwe. Ndabipfurije rero gusoma kino gitabo kugira ngo namwe mubareke kibaderanje, mureke
kibabuze amahoro, kugira ngo mu kubura ayo mahoro nyene y'umutima turavye ingene Imana tutayitahura, tureke kandi inyishu yo nyene iduha ivukire mu mutima, kandi nadufashe no gutahura bimwe bimwe biba hano kw'isi, yuko uwizigiye umukama atigera atetekwa. Murakoze.